Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Nkuko mubibona uno munsi twagendeye umukozi w'Imana, akaba n'umuririmbyi, benshi bashobora kuba bamuzi, abandi baramubonye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, abandi baramubonye ku bindi bimenyesha makuru, ariko ko ari irya mbere tumwakiriye kuri Burundi Gospel TV, reka tumuhe umwanya yidondore. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane, ndabaramukije rwose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina nahawe n'abavyeyi banje nitwa Fabrice Barutwanayo, ndi Umurundi, navukiye mu Burundi i Bujumbura, hanyuma ndi umwana w'Imana, ndakunda Yesu, ndi umuririmbyi, ndi n'umucuraranzi, ndi umugitariste, kandi ndi umuvugabutumwa, ndakorera muri Ministère Free Hills, nandi ma ministère dusanzwe dufatanya ivy'ivugabutumwa kenshi ya nka Jesus Walk n'izindi. Ego nivyo rero, ndashima Imana cyane kuba hano, ndabanezererewe. Ego Murakoze cyane. Mbega kwabonye Fabrice Barutwanayo, ubuto bwiwe bwari bumeze gute? Ubuto bwiwe bwari, nari nk'abandi bana, nakina football, naragira nyene amaje nk'ayabandi bakina, mugabo kandi nakunda umuziki. Ndibuka un jour niga muri 5e primaire, ndagenda ahantu bagura udupopi cyangwa agapopi ka piano, abana twari kumwe barantwaye ko babona ko umenga ndakuze, muga nkabandi ko ndagira ibintu by'abana, nanje nabikunda kuko nakunda umuziki muri jewe. Rero nakuze nyine nk'abandi bana, mugabo cyane cyane ndi muri domaine y'ibintu vya art. Ego merci. Niyihe nta yanyu y'agakiza, mbega mwamwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yari gute, byari byagenze gute? Mwadushingira intaye gato. Ego kibazo ciza cyane. Ndibuka yuko Yesu yarangiriye ubuntu bwo kumumenya hakiri kare, bwo kumwakira hakiri kare. Ndibuka yuko cyo gihe nari mfise 11. Ego nafise 11. Hari umwana wa sister wanje nyene yakunda kuntumira twagenda gusenga, cyo gihe mbe nari nsanze no muri chorale y'abana, ariko igihe kimwe ndibuka ariho twagira mu vacances ko turiga nyene, ndaronka ako karyo ko kwizera Yesu, hama ndamwakira. Nukuri byambereye bihe byiza cyane, kandi ndashima Imana yuko kuva ico gihe kweza n'uyu munsi narabiva mu 2008. Rero ndashima Imana yuko kuva ico gihe kugera no munsi, hari mu mpera za 2007, hari mu mpera donc vers 2008. Rero ndashima Imana yuko no munsi ngishikamye inzigamiye mu buntu bwayo. Hanyuma muri make, kuri jewe intaye y'agakiza kanje byambereye ibintu by'umugisha, kuko hari ibintu byinshi byandinze mu myaka yanje y'ubuyabaga kuduga. Hariho ibintu byinshi byankingiye muri kazoza, hama ndonka intumbero y'ubuzima hakiri kare, nkuranze ico nkeneye, nzi aho nshaka gushika, ndetse n'impamvu ndiho, kuko nkunda kuvuga ko ntituri ngaha mwisi kugira ngo nibagira rusansuma tuze tuduze nombre y'abarundi canke y'abari mwisi, ariko umuntu wese ari hano mwisi ari ngaha mwisi kubw'umugambi w'Imana. Namwe amuvukana muri 5 canke 10, hari byo muhurirako nk'umuryango, nk'abavukanyi, canke muri mwishengero ari byo muhurirako nk'abasangiye ukwizera Kristo, ariko umwe wese arafise impamvu Imana yamuzanye hano ku isi, kandi utegereza kuyikora. Merci. Uvuze yuko kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hari icyo byagukingiye. Uravye mu kibano, ukaraba abagenzi bawe, uvuga yuko ari biki kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza canke kwakira agakiza byagukingiye? Bwa mbere hoho, avantage y'agakiza nuko ubugiye ahantu uronka ubugingo budashira, aho uronka umunezero udahera. Apana umunezero ufatanye n'ama circumstances, no, ariko umunezero ufatanye n'amahoro canke n'ubuntu Kristo Yesu yatugiriye. Rero
ubu benshi vraiment abagiriwe ubuntu barakizwa ubu ni bon mugabo ababivuyemwo canke abatakiriye ayo mahirwe nukuri babayeho nabi just bararusha igihe nyene usanga uronse occasion yo kuganira no mukumva yuko umutima wiwe urarusha kuko abantu hari ico tugunda kwita umunezero mugihe tubonye umuntu atwenga ameze hagati y'umuntu n'umuntu w'akanyamuneza ariko harya umunezero ukomeye no mu mutima rero kumva yuko umuntu mu mutima ararushe kandi nta vyizigira afise nta vyizigira afise peut-être afise amafaranga mugabo nta vyizigiro vyejo afise ya kuko umuntu ade vyizigiro vyejo ni Kristo yego mutubarira muri presentation yanyu mwatubariye yuko musanzwe muri abaririmbyi yego mwamenye ryari ko mufise ingabire yo kuririmba canke yo kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo ya bwa mbere hoho mu muryango wacu bon hari aba artiste benshi nabitse mukuru wanje avuza gitari bon jewe ndibuka yuko nkiri muto nyene bon kuri iyo myaka nizereyemwo Kristo nari muri chorale ndibuka ko ngiye muri chorale nyene nkije vyaranyorohera bon nko mu kwezi kumwe nari nzi kurimba amaje 3 vraiment ngiye muri chorale vyaranyorohera usanga bon hari abandi bari bamaze igihe canke bamaze igihe bitako baravyumva hama nyine nguma numva ndabikunda nkakinira nyene kumenyeho mukuru wanje umwe utangura ku mu après aranyigisha ibintu do base kuri gitari ndabonye utuntu hanyuma ndadevelopa ico gihe bon église narimwo église Emmanuel Kigobe ndanashimira cyane n'umupasiteri kweri yatureze no umuntu novuga nti yaramfashije cyane kwitora yarashizeho ishure ry'umuziki ico gihe ntiryari ishure ry'idini kanaka mugabo ryari ishure rizamwo abizera Kristo bo mashengero atandukanye mu ntumbero yuko mw'ishengero hagwira abacuraranzi kuko we muri epoke yiwe abamizisiyo wasanga ari bake cyane kuko usanga rero n'abantu b'abanyabwibone hamwe cyangwa numwe muri église avuga ati jewe ntabonetse ibintu mugabo we rero afise intumbero yuko ubwa mbere mu mashengero bagira amakirte meza avugijwe n'umuziki mwiza atari kugwiza abamizisiyo gusa ko afise bavuza n'umuziki mwiza rero ndagirirwa ayo mahirwe cyo nagenda ndiga nyene ndaronka ibintu do base hanyuma mu nyuma ndabandanya nyene nguma ndondera kugera naho ngeze ubu kandi abishimira Imana uratoreye yuko wakuze uririmba unavuza n'umuziki mbega byarakoroheye kuririmba gasubira ukavuza umuziki byose wabyumvamo ko ushobora kubivuza canke kimwe caratanguye ikindi kirakurikira byagenze gute byaza ciza cyane wisange uriko uravuza umuziki unaririmba byaza ciza cyane bon burya umuririmbyi n'urya avuza gitari canke piano bose n'abamizisi nuko gusa hariho musique vocale na musique instrumentale kuko byose n'umuziki ko turirimba bijya bariko baravuza bakavuza bigati ko turaririmba rero byaranyora ahubwo ni navyiza kuko je nabamfise target yuko nkeneye yuko team turi kumwe orchestre turi kumwe izovuza umuziki ntahura rero ico gihe natanguye c'est vrai natanguye kuririmba mu nyuma ndiga gitari mu nyuma je nabonye atagishobora kwica ikindi kuko byose birajana kandi n'ibintu zokoresha ahantu hamwe rero umva afite byaranyorohera nk'ubu nanditse indirimbo nkamenya kuyiha progression ari arrange mije nkamenya canke ari cyumviro mfise bikanyorohera kugitanga kuko hariho nk'umuntu ashobora kuba afise ivyumviro kana ko ari cyumviro afise muga le fait yuko atazi kuvuza kubona ko ari kinashaka gutanga mugabo akabura ingena gitanga mugabo je ndashima Imana biranyorohera nibaza ko intahe nabamije twaba dukorana biranyorohera gutransmettre icyumviro cyiwanje canke nyene inspiration ije bikanyorohera kuyitanga no kwifata bisigura yuko ohanura n'abandi baririmbyi ko bomenya kuvuza instrument nukuri ni vyiza cyane kubera we biragufasha cyane je biramfasha bon no mu manongume y'umuziki biri conseil ni vyiza gose
yeah. Mbega muramaze gusohora indirimbo ziwanyu? Yego. Indirimbo umaze gusohora ni zingahe? Ya mbere yitwa gute? Wozitunyuriramo muri make ingene zitwa inspiration? Yego. Yeah. Bon, hariho yitwa ubuzima, yitwa Walk in Faith, yitwa Shimwa, yitwa igihumeka cyose gishima uhoraho, n'indi yitwa wandemeye umunezero, n'indi ivuga ati ubereye ishimwe, indi uri ivyizigiro. Ngerageje muri make kwazima, jewe kenshi hari ikibazo bakunda kumbaza, kambwira ngo indirimbo kwanza ngo byagenze gute kugira uyandike, byari bimeze gute. Bon, jewe ukuntu indirimbo ziza, ukuntu nkompoza indirimbo, ni kuri si ibintu ufata ngo ndicaye ngo banandike, nigenda bigerageje ibikunda sikuba kumbura amajambo, mugabo ndumva ko atabuzima vraiment burimo. Bon, ni mu gihe muhemu yera wenyine ngenderera umva rampaye indirimbo, kandi indirimbo jewe ata bizana na melody, kumva nyene na kamelody kaje nkaga chorus nkakaririmba, kandi kenshi indirimbo nyinshi jewe zaza ndiko ndagenda nko mu barabara ndiko ndatambuka. Dushingira intaye nk'indirimbo imwe muzi umaze gusohora, tubarira ingene yatangwe n'ingene ushitse muri studio. Hari indirimbo imwe yitwa Shimwa, nibaza ko benshi batabo batangwa kumenyerako. Shimwa ndibuka ko nanditse n'abantu quelque part nyuma kuri Saint-Esprit, ndiko ndamanuka igihe rya Saint-Esprit iraza, melody iraza, bon nda recordinga mu phone, hama ku mugoroba canda tora gitari nyene ndagasubiramwo ndagapanga neza. Bon, intaye yayo kuko ni indirimbo yaragwanije, kandi ni indirimbo yakoze vraiment ku mitima ya benshi. Ego bo hari abayize gusa batazi ko ari iwanje, kandi ndashimira Imana kuko gikomeye nuko iyo message yagiye igashikira ab'Imana yari yateguye ko ishikira. Rero ndibuka indirimbo muri studio twarayikoze, nayikoranye na producer yitwa Emery Uwimana aba muri Kenya, aba Nairobi, ariko record nayigiriye inoco ndabimurungikira, uretse ko ubunyene ubuhinga bwatembera abantu bakorana ari amarayikora. Amandibuka yuko umunsi nayishutinga ahantu nyene nari sanse gukorera, byaciye byanka ari mwijoro, barambwira ntibikunda. Hanyuma mu videography twa gukorana kirambwira ati je nuko byansa, carambwira kandi amushimira vraiment tinukuri namwe twobireka satani yo banesheje, tireka tubandanye tuzobikora bizoba. Aho hari minwi twati mu gatondo ahantu mugacamba canandike mugenzi wanje ubundi ndamusaba kibanza, aranyemera birakunda, ico nkini twirirwa tuduga tumanuka turakora vraiment, ibintu byari bimeze neza biragenda neza. Après yaho rero sha umunsi wa lancement turi muri église turapanga hewe ya machine twakore mu video biranka exportation iranka kugiye tsinda tuja kuransa indirimbo na video itaheza kuba exporter, mugabo turagenda turerekana nyene nka draft nyene gusa. Bivuga ko umunsi wa lancement officiel muri church byari ibintu by'ubwiza biryoshe bimeze neza. Indirimbo canjoheye nuko mwishengero yarakiriwe tukayiririmba, igafasha imitima ya benshi kandi byanyugururiye imiryango myinshi. Yindi nayo ni indirimbo yitwa Nkwekereye imbere yawe. Intahe yayo bon indirimbo jana ivuga ku busabane bw'umuntu n'Imana. Hariho intahe mfise, ndafise nayo nyinshi mugabo ari nayo imwe yankozeko, kandi n'umu artist ko hari ibintu bigoye kumva umu artist mugenzi wawe kari apresse ibintu vyawe. Yambwiye ati ntaba mu Burundi aba mu gihugu ca Kenya, yambwiye ati ino ndirimbo nta munsi n'umwe ushobora guhera ntayumvirije, n'abantu tubana baravye barambaza none iyo ndirimbo iri mwiki kameme. Mugabo ndashima Imana yuko ari umutima ngari nawe umuntu amaze kuyikorera amakava menshi. Rero ndashima Imana yuko haba ari umutima umwe canke ibiri iri kirafashwa. Nivyo nibaza, sinzi ko nishuye neza. Tubarira sinzi natubwira umubare w'indirimbo ufise, ariko numvise umengo ni nka zine zitanu. Sisi ufise indirimbo zitandatu n'izindi ziri nyuma nyinshi n'izindi nyinshi. Mu kwandika watubariye ko inspiration ikorohera, mbega iyo inspiration ironka gute? Iraza nyene
ukabona urupapuro ruguye hasi ucuja yeah bitangura gute yeah bon ukuntu biza nakubwiye yuko je igihe cyose nicaye mugataha ngoma nandika indirimbo cyane ntayitaye ngoma ariyo target mfise je bihora vyanka vraiment kese igihe mpemu yera cyangwa ngo ngoma nandike kuri CJ ngoma kiretse ari nk'indimbo ya mariage canke ibindi bintu yishira hamwe mugabo inzi ndirimbo tutakoresha muri worship tutakoresha iki nukuri mpemu yera niwe asuka iyo time muri je biraza nkumva nyine ko bizana melody kaza wanashima gitari ndanayitora mu nyuma ndakuvuza ibyo namaze gupanga melody nayo kasanga nk'ubu arumva ari haza chorus gusa ibindi nkaza ndavyongera ko mu nyuma natoye gitari cyo kaza haje chorus na verse cyangwa ugasanga nyine haraje chorus gusa nko muri 10 minutes karimo nagaje koraya nyine mbafise telefone hagufi nkaca ndakarimba nkakaregistra kugira since ndavyibagira amare mu nyuma nkaca ndabisubira nico gituma je nk'ubu umuntu antwaye telefone yose ashobora twa ibintu byinshi ari indirimbo nyinshi cyane rero nuko gusa umva umwe wese arafise turabatiste kandi abanditsi ni benshi mugo umwe wese arafise façon yiwe Imana nyene mugenderamo ikamuhaye yego urumva rero ko ubutunzi ufise cyane ari telefone yawe harimo ubutunzi bwinshi cyane butarasohoka yeah bon ubutunzi bwa mbere azi ni mpemu yera mugabo mba telefone naho harimo utuntu twinshi vraiment n'udupati n'akarangement kaje ngira ka 10 secondes cyanshiramwo cyanandikaho gusa title kugira sinzokibagire yego nuko nyene nibereyeho yego urakoze cyane ku nyishu nziza muduhaye mbega kuja muri studio ijya mbere winjira muri studio ugiye gukora indirimbo yawe ya mbere cyari bimeze gute nyene urumva bon ubwa mbere ubona nyene bana biba ari ibintu byatari ibintu byatari nagitangaza bari indoto zawe urumva kandi umva kenshi bon sinza abandi mugamba jewe bwana maze kumva temanyaje nyinshi nabo muri sekira yashikira kenshi urumva yo muri studio nyene indirimbo za mbere bitakara kagira aho waruze hananje ngo mansoresha indirimbo ngo byatakaye kera aho ngo byafuditse umva nyene muguru wana system nyene igumitera imbere gose baguma bactualize ubuhinga ariko nyene bari ibintu biryoshe muga kandi ukumva nyene ubwoba nyene ukumva cyane naje kumenya ko bari ibintu bari bishasha mugabo nyene ari ukuntu nyene je ntivyamabuye gose kuko nayo nsanzwe ndirimba muri church niki sauf ko ubuhinduye ikibanza nyene ukavuga ibintu rero navyo ngoma numvirize yagusumba bari ibintu nyene biba biryoshe kuko ni kimwe mu ndoto ubufise yego muravuze yuko aba ari indoto muba mufise mubona yuko mubaye abaririmbyi none ntabwo bamwagize mbega ko hari aho bisaba yuko usubiramo mbega mwe byarakoroheye wagize rimwe gusa hari abandi uvuga ngo projet yaratakaye hari abandi batoya ngo naratinye ko iyo ndirimbo isohoka wowe byakugendekeye gute bon jewe kare nyene ayo projet birafutika nkakora ibindi bon nyene iryo ma challenge nyene n'abandi ba artiste bahura nayo nahuye nayo mugabo igikomeye ni conviction y'ivyo burimwo ufise nyene wumva nyene ko nta gucika intege nta gucika intege kandi urumva twebwe nyumva gospel bari ubutumwa bwiza satani nyene ategeza guhaguruka ategeza gufightinga mugabo urumva nyene muri byose turashima Imana yego abariko barakuraba babona wambaye agapira kanditse ko worship melody duheruka kubona sinzi ko yoba ari umwaka uheze mba nibuka neza canke 2023 mwakoze igikorwa citwa worship melody ariko ubu ntitukikibona mbega mu majambo make iyo yaje gute kubera iki kitagikorwa bagize izihe ntambamyi mbega coba gikorwa ntitubimenye ego mwoduha umuco kuri ibyo bibazo byose reka manze mpere hagufi hama ndasura nshinja mu ntango rero ego buze niki gikorwa bon c'est vrai tuzokora mu mwaka uheze ndo mutarasura ko ninde afishe no kuri nikiraba nikiraba ariko kizoba ni kintu kibandanya ariko en fait ni gikorwa kiba gisaba nyene integuro kwitegura anumva team bon mu buryo bwose ariko ni gikorwa kirabandanya hamare nsuye mu ntango kino gikorwa nko mwabivuze worship melody ndazi yuko abantu batari bake mubo tuzinanye canke aho merereye
barakizi kandi ni igikorwa cagize impact ku buzima bwanje bwa mbere amakigira na impact ku buzima bw'abandi kandi carampaye la famille yo mu buryo n'ukuri ino ni testimony ntahe y'ukuri carampaye indi famille bon kino gikorwa nagize vision yaco c'était en 2018 bwa mbere nabona nyene tuzoba turi ahantu duhimbaza mu buryo bw'indirimbo senga dusangira nyene ivy'Imana yashize ku mitima yacu hanyuma mugabo sinabona ngo bizotangura ryandibuka ko edition ya mbere nayikoze 2020 nayikoze 2020 hama edition ya kabiri iba 2021 hama 2022 none naciye nkora indirimbo shimwa en fait naciye mari igende muri ivyo vyo ndirimbo ma 2023 candakora nyene urukurikirane live recording indirimbo zingahe na heza na chance ya 2024 ni kuvuga rero naho baba babonye uwo mitabaye navuze ko yampaye umuryango abari ibindi bikorwa tuba turimo kandi tuba turiko turakora bifasha imitima y'abantu n'ubu naho mutabibona burya turakora nuko nyine usanga atari ibintu bija kuri kamera turahura tukagira fellowship ko wabaye umuryango iki ni kimwe akantu kamwe mu byo dusanzwe dukora wa mugabo inyuma yacu hari ibindi bintu byinshi novuga ko ari navyo binagishigikira kugira ngo kiboneke binagishigikira kugira ngo kiboneke rero urumva turahura nyine tukagira fellowship tugasenga tukawashipinga nyine twifite gitari ya acoustic gusa tugasenga gusa nuko nyine biba bitari ibintu biri kuri kamera abantu bose bacha bibona ngo bakoze mugabo nko muri ubu buryo basanzwe bakimenyereyemo ibintu bidusaba indi nteguro urumva turategura tugakora rero n'ubu turacabandanya kandi ariho natanguye nabonye umuhamagaro wanje byagutse kukumva before jena niyumvira yuko ana jenzoma nashanze mu artiste nyene ambe internationale bakaya n'ibyo niyumvira mugabo please mana yagiye ndeva no kumenga no baninjiye mu bindi bintu ariko uko umuntu agenda kura mu buryo bw'impwemu ugatahura bwa mbere ministeri cyari ico ugatahura les 5 ministères kandi ukamenya ko muri les 5 ministères nta kuvuza gitari birimwo ugatahura ukamenya ko muri les 5 ministères kuririmba ntibirimwo usanga kwiyumvira none jewe ko no muririmbyi none je nanje sinaparten ariko nukuri burya Imana izo nizo ministeri yatanze kandi umuntu wese yabugiye arazimuhaye teza kusa kumenya aho uri kurakorera mugabo je nkaca mvuga nti ari akantu kamwe nise AIs kitwa ni majambo yose ni art and calling donc ni mu muhamagaro rero kuvuga ngo ingabire mu muhamagaro non ni bon donc bwa mbere mu muhamagaro amacyanza tala nyene ingabire donc vyita ingabire mu muhamagaro donc aho ingabire igara donc ikagara mu muhamagaro ushaka kugaragarira mu ngabire fise ho gusanga ari nk'umuririmbyi ushaka ari umuririmbyi w'umuprofete ari umuririmbyi w'umuevangeliste ariko basi nk'ubu nk'akarorero kamwe ana nk'ubu nka umuvyeyi wacu ngaha twese kuba tuzi Apotre Apollinaire ego arafise vision Imana yamuhaye ariko ni ntumwa no kwishengero ry'u Burundi murasanga kuko donc abantu benshi twarabayeveye turitora urumva tuturame none umuntu ntabikora gusa mwishengero ari mu mbwa urumva ko yo gufashwa ikorwa ciwe kintumwa coja gukora mu yandi mashengero mu yindi jeunesse mu yandi mageneration azogenda uko azogenda kurikirana rero kenshi mba usanga abantu tuko turitiranya tala hamwe na donc na ministère mugabo je nk'ibi ndavyita ni nka trépied bana yo kamera yawe ugiye kuyigura uyinkameresheje vraiment irakora birakunda mugabo hariho ibintu keneye kubikora bisaba kuyishira kuri trépied ngiye kugura piano ndayishize hasi urakunda ko ndayivuza mugabo ndakenera trépied kwiterekako rero nk'akarorero je no camvuga nti tala ni nka trépied ya ministeri biri muri wewe bidazigura ko tareta hari ministeri tabiri kirako idakunda no mugabo ni trépied ya ministeri biri muri wewe rero nagiye ndabura ibintu byinshi ndamenya sikurimba gusa it's not about singers only ariko
kuko ari utuntu twinshi, ari ibintu byinshi byagiye biraza ko harageze ndiyumvira none jewe nimba ndi umukozi w'Imana kubera ko ndirimba icya kibazo cyabaye kirekire sawa ni sawa cyane kwacishura neza cyane ego nimba ndi umukozi w'Imana kubera ko ndirimba sawa umukozi w'Imana kandi ndavyemera ko mba ndiko ndakora Imana none umuntu atazi kuririmba je ndimba kora karitana ari byo nshoboye n'undi muntu ashoboye gufotora adashoboye kuririmba nawe ntashobora kuba umukozi w'Imana n'ubundi muntu ashoboye kugira art plastique adashoboye kuririmba le fait kazi gucapa gusa nawe ntashobora kuba umukozi w'Imana nico natanga art and calling none gute nawe yokwimva ko araserve Imana rero ndabana ati okay foko rero wom giye kimwe azoba ahantu amatara atandukanye ahurira tuko turaworshipinga abasevre mu muziki mu gumudesinateur gashobora kugira revelation Imana muhaye akayizana hajya kuri agenda yishira muri melody nkaririmba nakayishira hajya hama igafasha igakora kubw'ubwami mu photographe kumva tonga so gufotora gusa kugira saving money so gufotora gusa kugira ndonke mugabo osi ndashobora gufasha myivuga butumwa ndashobora gushigira ivuga butumwa umuntu umwe babiri nibihana nanje nzoba nagize ushoboye gukina football ko nyene muri make rero igikorwa nuku mu gihe kiza muzokibona kizoba tuzobikora kandi tuzobatumira ndizako benshi bazobimenya ariko nta mama mutariko murakibona no kuri turakora tafise group WhatsApp turasangira ijambo ry'Imana tafise iminsi dusangira ijambo ry'Imana turapartage ku matopic atandukanye kandi abumva ni harimo abaririmbyi gusa harimo abavuga butumwa harimo abakora ibindi rero igikorwa ntigihagarara ncagaze kirabandanya tucitegeye ryari muri uyu mwaka wa 2025 bon biri mu negura tuzabamenyesha muzatumenyesha urumva rero bakunzi ba Burundi Gospel TV namwe nkuko mwari mugikumbuye tucitege vuba muri uyu mwaka urumva ko batwebereye yuko vuba cyane tutangura kubona amafishe gikorwa cawo mu gitangura gukora cyane kandi yego mbega mwoba mufise iyihe migambi yo muri kazoza kubwa kino gikorwa canke in general kubw'umuziki muri rusange cyangwa kubw'umuhamagaro wawe muri rusange bon muri kazoza navuga ni kubandanya no mugambi nyene bwa mbere je numuvuga butumwa kandi sindabikora mu kuririmba gusa cyangwa mu kuvuza ino muri bundi buryo abandi babikoramwo bishitse rero kubera ngombwa yuko umuntu asohoka akagenda kubwira umuntu ku wundi navyo ndabikora ego rero nuko bwa mbere afete jewe nize umuziki kugira ngo basi simvuga ubutumwa kugira ngo umuziki wanje utere imbere muganda akora umuziki kugira ivuga butumwa ritere imbere nico kintu kiri behind nico gituma nkora ivyo byose nico gituma nashobora kugura n'igitari kizimvye nico gituma nashobora kugura na microphone izimvye ndonse n'ubwo nashobora kugura na buff izimvye canke nziza reka nkoreshe vyiza te kuvuga ngo bizimvye nico basi no nashobora gufata iyo risk aha amafaranga anakuja kuyateramwo amastile nakuja kwigira neza nakushobora kuja kuryoherwa mugabo every time ndonse cannot ngano Simukari Imana yashyize muri jewe I have to support it macamuka okay reka like supporting reka nshiremo rero nukuri ibyo bintu bindagishinga rero muri kazoza nuko Imana yashyize muri jewe gikura nabi Imana yashyize ku nzira yanje twese tugakura umwe wese akaba ariko aratera imbere muri domaine yiwe kuko ico Kristo adusaba nukubaka umubiri wiwe umwe wese akaba urugingo rwa mugenzi we ko jewe niyo nico kintu cyane kindaza ushinko cyese nigeze nezererwa kubona abana b'Imana bariko barajyana so ndakunda yuko dushobora kuba twakoranye twavuye mu churches atandukanye mugabo turiko turakora tukadufisa umuntu idasanzwe twatahora ni Kristo wenyine turiko turakurikira ko nkunda kuvuga nti Kristo ataraza idini ryariho kandi ryarakora mugabo yabona ko idini ryari kudukiza n'ukuri ntiyari kuza rero yaje kugira ngo atanguze ishengero umuryango w'abamwizera rero twebwe abamwizera tutegeza kubana kandi tugeza gukora icyo yasize atubwiye ngo tukari ubutumwa bwiza ku mahanga yose kuko ibyo dukora byose bitako bizana imishaha kuri Kristo
nukuri twashaka tukabiheba yego yeah. Mbega nuhe muririmbyi w'icitegerezo kuri wewe? Bon mu Burundi canke ashobora kuba ari mu Burundi, arashobora kuba ari muri Afrika, arashobora kuba ari n'abajije muri rusange. Yeah, bon. Dose baririmbyi benshi nkunda kandi nkurikirana. Ko ari umuririmbyi namye nkunda kweri. Amaze igihe kinini nkunda nakunda. Kera yitwa Israel Houghton. Israel Houghton, bon. Nakunda indirimbo ziwe, nakunda ukuntu akora, ndakunda ukuntu avuza gitari, ndakunda ukuntu avuza umuziki. Yeah, ndakunda na band yiwe New Breed. Yeah, ndamukunda ariko hari n'abandi artiste nkunda ndakunda William McDowell umuririmbyi mwiza. Urumva ngaho iwacu wowe urumva sinobibagira. Ndamukunda Apollinaire, ndamwubaha, ndanamwumviriza gose. Ndakunda Dudu, Fabrice Nzeyimana n'abandi. Yeah. Kandi hariho n'izindi generation ziko ziraza kandi abantu ubona ko by'ukuri ko bafite umutima w'Imana kandi abanditsi beza, abaririmbyi beza. Rero nuko bimeze. Abo bandi kutabavuze bon ndazi nawe ariko urabibona nk'ubu urabona tafise ba Obed Zawa, tafise ba Edin Deana ni generation tafise ba Don Juste kuri tafise ni benshi vraiment ba Eden Banga n'abaririmbyi benshi ba Costa bon arabo turi muri generation benshi turi muri generation imwe bagenzi neki vraiment no kuri birangyohera kubona ko ari indi generation. Bon bwa mbere kwishengera muri rusange ni inyungu nakunguka keza cyane kandi no ku gihugu cy'u Burundi nayo ni avantage. Yego. Nizihe ntambamni uhura nazo mu gikorwa cawe cyo guhimbaza Imana no gutazira Imana? Guhimbaza Imana ubwo je n'ubuzima bwanje bwa misi yose nibaza ko bashatse kuvuga mu kuririmba canke bon nabifatanije na carrière y'umuziki. Bo intambamye nuko haraba ibintu byinshi shaka gukora hanyuma ugasanga nyine ndi broken n'uburyo kumva ari biba bisaba uburyo mugabo urumva jewe ico nizera nuko Imana itanze vision iratanga na provision. Imana menye nibishigikira rero tuba twifuza gukora ibintu binini nyine bon tukore nimba dukoze nkoze indirimbo nkore ucyo nziza nje muri studio nziza ni mugabo usanga byose biriko biraba limited n'uburyo mfise nuko ndizera yuko uko bigenda kose hamikindi natural ni gikorwa dukora satani ntakinezererego mugabo nziko turakora kugira ngo tumunezereze kandi urumva bon abashaka kubigwanya no kubura mugabo ntibaba ari boziba ni kiba novuga ni satani abayaboheje ariko pempote intambamye mura nazo cyane nivyo ntarashikira cyane Imana yuko mwe muyera kiganje muri jewe kandi yazo kwa maganje. Yego ibindi navyo ni etape par etape bizokomeza kugenda neza kuko ahandi no munsi byo nkoro no munsi narigeze kuba ndabisengera mu myaka ihetse. Rero ndizera yuko Imana hinjana ari heza cyane. Yego. Mbega gospel yo mu Burundi muri iyi myaka ibona gute? Muri iyi myaka bon ubwa mbere hoho ko dutahura ko gospel simo iri artistique nkuko abantu benshi tuvyumva ariko gospel ni ubutumwa bwiza buzanira uwizera wese agakiza tugiye mu Baroma 1:16 urabibona verse bango ko ubutumwa bwiza butantera isoni ariko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Rero ubutumwa bwiza no kuri buri ko buravugwa uko ndayibona ni sawa biko buravugwa biko biragenda neza. Kimwe gusa no kwankuraje abaririmbyi bagenzi banje tugire courage twese hamwe ntiducike intege cyukuri twe twihamagaye kuko ikosa umuntu agira no kugera ahantu kora ko ubonye nyine ngutangwe guhura na challenge tabakamera burya desire ko ari Imana yampamagaye bitangwe kugira confusion rero bitanguye kwanka ariko soyez courage dusenge dukunda Imana dukunde kuba hafi y'Imana dukunde kuba hafi y'ijambo ryayo
twubake ubuzima bwacu canke imigenderanire yacu n'Imana nico kiri more important gusumba ibindi byose hanyuma dukore cyo mvuga akantu dukore cyako turiruka inyuma ya juice atavyo biduhangayishije ariko nyuma y'imishaha kuko urashobora kugira juice ibihumbi 500 ugasanga nta mutima nimwe wafashije mugabo nazo uzigize ugasanga nyene byakoze ku mitima y'abantu n'inyungu mu bwami bw'Imana tuvuga tuti Yesu ashimwe ariko wowe dukora igikorwa cyo gutanga imbuto hanyuma mwamaze umenye nazikutsa yes nibaza ikibazo nacishe bien gospel mu Burundi ndayibona gute ni kwa beno tukwe kumva ko atari entertainment entertainment but tegeza gukora igihuye n'ikimana kiratubwira ntiducike intege sino ni sawa icyo tugeze ko ni sawa mugabo mu bijanye n'ubuhinga rero côté technique ko jumva mbagiye gospel hanini natanga byo kuri côté technique c'est vrai tafise mu buryo bwa materiel tafise ibikoresho byinshi tsararonka niki bwa makarita mwamwe mugabo ivyo ntivyo tubuza gukora ni bukebuke kuko n'abadudu ba Ponel batanguye umuziki ibi byose iterambere hari uno munsi ntaryari rihari mugabo barakoze gushika muri no terambere turi muno munsi kandi baracakora ko je cyo ntemera kandi akivugire kuri kamera ari umuntu uzahumva ngo urumva ngo kera ngo twe twararirimba ngo kera twe twaravuza tije ndakubwirane Apollinaire kera yararirimba ariko n'ubu aracaririmba Dudu kera yararirimba ariko n'ubu aracaririmba none wewe gute rero sinifuza ko twa muri abo bantu ariko twobandanya tukagira courage ya tugakurikira inzira z'Imana haba mu buryo buri technique bizotera biza ko ndazi ko muri 2010 ko byari bimeze ubusiko bimeze muri 2015 ko byari bimeze ubusiko bimeze tutafise abantu bafise ama sound ama stage bakijijwe en plus no rero ni avantage kera habaye nka concert nini ya sound baje kuzirondera mu Uganda gabo nga mu Burundi birahari turaziga nyene ko Imana ica ifinance nyene ifasha umwe wese kurande rw'iyo mugabo nukuri nuzavo la base kandi imeze neza ego turabashimiye cyane ku majambo meza uri kuradushikiriza bakunzi ba Burundi Gospel TV murumva yuko gospel mu Burundi ihagaze neza imeze neza hasigaye yuko natwe tuguma ku gikorwa mbega nk'abaririmbyi bagenzi bawe nize manuro batekerera bariko bararaba ikiganiro ku majambo yose bumvirije byo wabashije kwishura mbega nize manuro wumva ubaha bivanye naho umugeze impanuro nobaha ngo twakomeza kuba hafi y'Imana hama byose utarashikako nitwumva umenga twoca tubiheba kwa ko tutarabishikako gatugumane courage tukore nk'abantu bazi ico bakeneye ico bariko bararondera kuko yukoze we expectinze ibintu bifadika biboneka iyo utabironze ucikine ukaca ubiheba mugabo expectation yacu cyo bukwitega Imana byo dukora byose byo tuvuga byose Imana ikabiri wo centre Kristo akabari waganje ari bayoboye rero tugire courage mugabo courage yacu ntandi tuyikura ni kuba ku birenge by'Imana ego niyo nyene shobora kudutera intege aho tubona inatwe tubona mu maso ko bidakunda abantu batubwira ibyo bintu kwaje aho ibintu shobora kuba uri kuri yumva ukabibona ko ibyo nivyo ukunda ibyo nibikunda mugabo iki gihe espia ntibikunda oya jewe wanje nikora eko nabagiye byakunze n'abantu b'inyama n'amaraso nka jewe rero tugirire ikizera Imana ntitugire ikizera abantu mugabo kandi abantu Imana iduha nabo tubafate neza ego murakoze cyane yego hari umwana nkuko namwe mwakuze mubona ba Apollinaire mubona ba Dudu nkuko mwabivuze mubona ababitanguriye bari ku gikorwa bikabatera intege yo kubandanya canke yo kubitangura namwe bikabakura mu ubwoba bwo kumva yuko mwobishobora nk'umwana ariko arakuraba akubona uvuza akubona uririmba nizemanuro mutekerera atarabijamo canke akibitangura
nize manuro uwo mubarira nuhe mwonga uhuma n'udahuma uwo mubarira ko iyo kwirinda cyo mubwira no bwa mbere amavuta canke nkoreshe anointing ni nziza mugabo character nayo character novuga character mu kirundi ni imyifato canke imibereho canke kamere ka muntu bo imibereho iraba konte cyane canke irarabwa cyane gusumba onction bashobora kuba warasizwe kandi vy'ukuri warasizwe atari byo kwigirisha mugabo character gatuma byose bipfa ikavyica byose rero no gusenga tugakura kuri character Imana nyene character yacu kashasama tukagirira confiance tukashira hari ndimba Israel Houghton ivuga ngo Jesus are the center tukareka Yesu akaba kuri centre y'ubuzima bwacu ibintu byose whatever we do you see tukareka Kristo nyine akaba ari waganje kuko urashobora kuba desu kabiheba canke ukabona umenga ibintu bya gospel nagiye mumenga wapi akanigihire muri sekiraho biranyaruka urarimba muri karaoke ukaca wironkera ibirere naje nakubigira kandi nako narabironse mugabo ajambo ari muri bari bango byo kumarira iki kunguka byo myinshi byo bimara umwanya muto mugabo gahomba ubugingo budashira by'umunsi umwe impereza kuri kano gatemanyaje ari musicien umwe dukorana mfite n'agihano muri concert aho mva karavuza ndamukunda nshaka ndifuza ko yense mavrana ndamukene ndifuza ko twokorana shanda mwandikira harize iminsi namwandika kuri Facebook ntangwa ndamuvugisha buhoro ndamubwira tije nakunze ukuntu uvuza hari ikintu yambwiye cyantushije carankanze sinenda cibanza cyambwira ati urazi ko ari wanyansupiye kuvuza umuziki ntanubwo twarahura nyine nkaba ni sawa bikaba biraheze ati je naranze ama evenement yawe vraiment nuko ni wanyansupiye kuvuza umuziki ndamubwira javre umva naratangaye so rero cyanyeretse yuko ari ibintu dukora umva amukamenga abantu ntibabibonye cyangwa kamenga ni ibintu bisanzwe mugabo ari ubundi buzima bw'abantu biko birafasha ubu ni umuziki akomeye kandi ariko aragira influence mu bandi ba musiciens afise abandi karaduza cyangwa afise icyo karakora mu ishengero ry'u Burundi rero je ndashima Imana basi batoba ijana cyangwa 30 ndashima Imana no kubw'uyu umwe kandi ndazi ko hariho nawe abandi bantu yagiye yenspira kandi akikare yenspira rero mbega abo bana bakora gukurikira bo ubahanuye iki ndabahanuye kuba hafi y'Imana tu no kubaha ababasumbye nabo basumbye nabo banganye kuko umuntu wese arafise potentiel Imana yamuhaye wese afise potentiel Imana yamuhaye afise Imana yamushizemo gitandukanye n'ico we ufise c'est vrai ashobora kumusumbya muri iki nawe akaba afise ico agusumbya natoba gifise mubahe kandi umukunde kandi kengere kugiranira urukundo urazi ko na Kristo avuze ngo nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko murabigishwa banje rero kugira abantu babone ko turabigishwa b'Imana no kugiranira urukundo no kurugirira abandi kugira ngo nabo babe abigishwa rero abari ko barandaba bana kuba no kumviriza no gukunda kwiga igifu gishengera ubwenge n'inyigisho gukunda kwiga iyo uzogera ahantu ugatangura kubona ibintu byose umengo urabimetrize urabizi nabyo bica bikumetriza bitanguye kwanga rero nicyo nababwira kweri murakoze cyane ku mpanuro mutekeye abo bana bakiri bato baje muri gospel murumva yuko mukwiye kubaha mukwiye guca bugufi mukwiye gukunda gusenga
no kurabira kuri bakuru banyu babishoboye. Mu guheraheza twagomba tubasabe akajambo mutekerera abadukurikira, akajambo ka nyuma sinzi hari ico mushobora kuba mufise ku mutima mwumva mubarira bariko baradukurikira. Bon, bariko baradukurikirana bwa mbere kamanze nshimire ino televiziyo Burundi Gospel TV mwaduhaye kano karyo, nibakwe kandi nanje navyipfuje kuyicako kugira ngo nshobore gupartage. Rero nibakwe ridasanzwe, ndabashimiye ko mwamaye kano karyo ko gushobora gutanga ikiri muri jewe. Hanyuma ndangiza ndabibutsa gukurikirana, ushobora kuba mubije ikiganiro mukavuga ati turakeneye kubona indirimbo ziwe, turashaka gushigikira ibikorwa vyiwe, canke turashaka gufasha gutwara ubutumwa, byose ni gushigikira ivuga butumwa nshike kure. Mushobora kuraba ibikorwa byanje kuri YouTube channel ni Fabrice Barutwanayo. National YouTube yanje nabyo ari indirimbo yitwa Shimwa, ariho muhekere imbere yawe n'izindi. Karibu uzibona kacuzisangiza abandi nabo bagashikirwa na message. Ndakoresha na TikTok nitwa uko nyene Fabrice Barutwanayo, na Facebook nitwa uko nyene, na Instagram nitwa uko nyene. So nivyo, murakoze. Turabashimiye natwe Fabrice. Murakoze gose. Turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV bariko bararaba iki kiganiro. Turashimiye kuri wowe wafashe umwanya kugira ukirabe, turashimiye wowe wafashe umwanya kugira ugisangiza abandi, kandi ntugende mba utaragira subscribe, ntugende utagize subscribe kugira igihe cyose dushize ko ikiganiro canke ibikorwa by'abandi bakozi b'Imana nawe ubu wa mbere mu kukibona. Turagushimiye nawe ubutaha mu bindi biganiro.